turabaramukije mwese muri kumurakurikirana ibiganiro by'imonesha kwa Dicobu TV iri n'ijwi ry'abarundi ba mu mahanga. Turabaha ikaze muri kino kiganiro. Ni kiganiro kidasanzwe tuza kugirana n'uburongoye Ubaka National Group mu Diaspora ariko akora byinshi mu by'ukuri bidasanzwe. Araza kubabwira jewe nitwa Emery Nimbona. Right. Karibu cyane Mr. Emery, je nitwa Fablice Manirakiza. Nkuko wabivuze ndi mu diaspora umurundi wo muri Australia, nabaye muri Australia, mba muri Australia. Hanyuma rero nkabanezerewe kuba turiko turagirana ikiganiro, so karibu cyane. Yego cyane. Duhere kwigezina ryawe. Yego. Abantu benshi bavuga bati mbega ni Fablice cyangwa ni Fablice. Jewe again je nakuriye muri Australia, nagiye muri Australia nkiri muto. Muri Australia naho bavuga ururimi rumwe icyongereza. Rero burya Fabrice ni Gifrasa, Fablice ni mu cyongereza. No kuvuga izina ryawe ni Fablice na Lenden. Ego cyane. Ni warongoye Ubaka National Group. Fablice mu majambo makeyi wo kwivuga gute urinde? Jewe novuga ko ndi umurundi akunda Burundi cyane. Hanyuma again look kujya nabivuze ni umurundi yabaye mu makungu hanze muri Australia kandi n'ubu mbayo kubera urumva afise ubwene gihugu mugabo ibikorwa by'iterambere ndiko ndabirangurira ngaha mu Burundi. Nkaba rero ndi umuntu umwe nasiguriwe neza ijambo rivuga ati kurahura ubwenge hanze hanyuma ukabuzana muhira. Yego. Nico ngendera ko mugabo ikiruta ivyo byose nuko ibikorwa mubona nkora no muhamagaro w'uhoraho. Numuhamagaro w'uhoraho nico gituma mubona bindengeye. Ego. Ariko kubera ubuntu bw'Imana bigakunda. Rero ndaryoherwa cyane kuko yes wabaye umuhamagaro w'Imana hamwe muriramwe n'ibigeragezo bitari bike muga hejuru y'ivyo byose Imana yarugururiye novuga ati imitima barundi baca baravyumva tuca turashigikirana. Nico gituma rero wumva byisi tukora bigenda biratera imbere kandi nkashimira abo bose babigira mu ruhara. Ego cyane benshi mwatwandikira kumbonesha kuri Dicobu TV bavuga bati Fabrice ninde wamwubatse. Boya no just sindubaka Fabrice ubuyibona. Ego cyane Fabrice rero niwe turiko turaganira muri kino kiganiro kidasanzwe. Ni n'ubwa mbere uciye kumbonesha kuri Dicobu TV? Yes, I think so. Shout out to Dicobu ndabarorera ndabiganiro bya Dicobu, so mutera imbere nk'umuzinga. Aha rero uri muhira ni televiziyo yiwanyu. Fantastic. Ego. Tugende rero ku bikorwa bya Ubaka National Group. Basanzwe umurongoye. Ibikorwa byifashe gute? Muri Ubaka Nation Group wanashaka ishyirahamwe rya Ubaka Nation Group ni rihurikiyemo aba diaspora kuko ntimuzo kwibaza ngo ni jewe nyene. Novuga cyane hariho abari muri Australia, hariho n'abari muri Amerika. Hanyuma tukaba twagiye hamwe nyene mu nzira yo kubaka Burundi bwacu. Rero nkavuga ati muri Ubaka Nation Group turiko turakora ibikorwa bitandukanye. Turishira hamwe ryubaka. Turi mu bwoko bw'ama structure bita EPC, Engineering, Procurement and Construction. Bisigurika ati rero muri Ubaka Nation Group ama projet makuru novuga hariho nka projet ya Fab Homes aho twubatse muri Miriwari inzu 18 kandi zifise innovation idasanzwe kuko inzu imwe ikibanza cari muri A1 mugo ugasanga inzu ya 3 chambre kandi yagutse cyane. Inzu 18 twubatse kandi abantu basanzwe bazibamwo ni muri Fab Homes. Kandi tukaba twaratanze n'ifunguruzo abantu babamwo. Ikitibagiwe ni projet ya mbere twagize ya CSB Village murayizi muri Miriware nyene. Urero tukaba turiko turubaka n'indi projet nini yitwa Lake View Paradise Estate. Hariya mu Kabezi ariyo yaho turiko turubaka amazu yababa arenga ijana kandi bikaba biriko biragenda neza kuko ubu turageze ku bice 60 kujana. Ndanabatumiye muzogende kuraba. Yego ahubwo ni mwazo zaje ngira nzoza kuguramwe kamwe. Why not? Imwe biri ku mahera nkangahe Fabrice? Nkizi ubwa mbere nkitangura inzi imwe ya VVIP ari ku miliyoni 495. Mugabo kubera inflation ubu izisigaye zigeze ya prepare ku miliyoni 800.
so urumva rero kamwe wogashobora ngira no kagerageza why not why not kaba karimwo ivyumba bingahe iba ari inzu igeretse ni villa ibiri muri yarets 5 yego kandi kaba yigenga yego cyane kandi kabigeretse inshuro zibiri ibirimo ivyumba bitandatu iyi ni villa urumva izo wisamiriyo puro mama ngaha ni 100,000 yego ni ibihumbi 110 by'amadolari ariko iyi nzu yisanze nko muri Amerika ntijya kuza munsi y'imiliyoni 1.5 y'amadolari I can guarantee you that urumva ko mu Burundi yaba abantu bazi kuno ngaha mu Burundi ibintu bizimbutse bazarizira mu Burundi iyi ni projet imwe sorry iyindi nayo turiko turubaka ku mashugwe amazu ashika 22 nazo tukaba tugira dushire kidare tugira duheze gushira kidare nazo nyene ni tugeze ku bice 60 kujana no muri miriware rero nyene hariho n'iyindi project twise Fab Homes to Airport yo tuzubaka inzu zirenga 200 niyo ni project nyene wanashaka yo twatanguye ko implant amazu kuko clotire twahejeje hariho yindi project nayo tuzohava dutangura vuba Igitega hano bitizege mwarabibonye ko leta yagomwe guha ibibanza byo gutangura kubakamo twabayemwo mugabo yindi project nayo byitwa kwizwi cyane ubu nijya y'isoko rikuru rya Bujumbura turaza kuyigerako yego nagomba bazi kibazo kuri umugambi nyene wizonzu musanzwe muri ko murubaka ni icyumviro cyiza mbere tunabatera intege ariko neko ndibaza ati umuntu ariko arumviriza ayo mafaranga abarondora bano buryo bafise hari umuntu yakwibaza ati Fablice mu byukuri ariko yubaka ibintu bifasha abantu basanzwe abo ku bwoko bwo hejuru neza cyane umuntu akibaza ati umunyagihugu muto none Fablice amufitiye imigambi yihe neza tegekanye mu imigambi iriho kuko none nkubu ninza nugurura ikigega nkabwira umuntu aze mwari amafaranga 103 gusa yego ibihumbi 103 none wumva hari umuntu yoba yimvira ku munyagihugu mu kutoyi kurusha jewe rero urumva abantu jewe what I like to make it clear kandi amandabivuga baba ba journaliste baba abantu bari hanze imbere yuko ba developing ama negativity muri bo baze babanza bagira analyze baraba maspe yose yego cyane yego ico nibaza ko bacumbise bariko badukurikirana hanyuma nako ndavuga ati mu ntarazo hagati ufate atari nka mu gisagara cya Bujumbura gusa hari imigambi ubaka national group cyane gose ubwa mbere bwo nakubwiye ko hari umugambi tugira twubake hariya Igitega izege ubwa kabiri hariho n'amazu duheje kubaka imuyinga ari mu bwoko bw'amazu bwa programme twatanguje yitwa ku Gatumba aho twubaka inzu abantu bama bavuga nkuko bari kuri babivuga ngo uje nubaka amazu ngo azimvye kavuga ati erega urubiki vana la standard wewe uje kwasaba inzu y'imiliyari no sidai kubaka hanyuma je ngirangire project ikibanza nkaba nakiguze miliyari 5 cenge nashiremo inzu y'imiliyoni 10 ntibikunda rero niyo programa yo ku Gatumba ni development nagize ubwa mbere infrastructure itarasara yari inzu ya 30 million kandi irimo 3 chambres ubu kubera inflation yasaze bigeze muri 50 million mugurumva just to make it clear aho nta kibanza kiba kirimo abari kwakundi nyene ubuvuga ati jewe ni ku Gatumba kwa nyokuru canke ruguru hanyuma ingunyubakire yanzu bisigurika ati rero murumva ko ubuhinga genda umuntu novuga ati niyo wovuga ati nyubakire inzu y'imiliyoni 5 yego cyane birashoboka ahandi naho tugira twubake ni mu I think mu cankuzo byo ngombwa ko subira kuri ama program mugabo yes turiyumvira ku ntara zo hagati as well yego cyane simbize rero ku isoko nkuru ya Bujumbura Fablice ugomba kubaka isoko nkuru ya Bujumbura that's right benshi bumvise isoko nkuru ya Bujumbura igomba isubirwemo bumva Fablice isoko rugomba isubiremo ico ni kibazo cyangwa bwarabibo yego hari kumura bariko badukurikirana batari kumve ukuri nje twabazaniye ubu rikarabikora kugira ngo basigurire mu byukuri ko byifashe wewe ya isoko rya rikuru rya Bujumbura ntitugishindikana ahubwo bujubatswe kuko twahejeje kuko twese twokwibaza ati none ikibazo gihari ni giki wari wese yo kubibaza ati na mahera sivyo none ukazubona umugambi twazanye wa One Africa Investment Fund
ukaba mu ndwi zibiri tubaze kwegeranya miliyaridi zirenga hafi zibiri ntibumva neza ko twajabutse rero rijya soko rikuru rya Bujumbura nkuko nabivuze no mu nama ya diaspora nagiye kwiyo truva sanga cyari kintu umurundi wese cyamukora ku mutima bisigurika ati rero hariho n'abantu wanashaka nkunze gutanga Claire novuga ati insiguro ubu abantu babandi usanga abantu bopoza ibyiza by'i Burundi ukazaho bati none Fabrice rijya soko yaritsindiye gute ati none byagenze gute avuga ati maybe nuko utamenya kuko jewe leta nta miliyaridi 500 yateruye ngo ishira ku meza ngo nimuze mu higanwa isoko oya jewe nabwiye leta ko yodugerageza nabo turi kumwe cyane cyane aba diaspora kuko turabishoboye kesiyo y'iterambere ry'u Burundi samahera amahera ntabuze urumva ni ikintu gusa cyo kugira ubumwe ni ikintu cyo gufashanya ni ikintu cyo gutunganirizanya urabyumva cyo kubona namwo ubuntu ibyo tumaze kubishika ko nkubwije ukuri amafaranga ari mu Barundi ararenze uti rero umugambi wo kwubaka isoko nkuru ya Bujumbura nako gusubiramo umuntu kumbure atari bwabona ingene bibasigurira tuko turajyana ku musozo w'iganiro umuntu atari bwabona ingene bibasigurira neza bimeze gute wewe so uko bimeze urabona isoko rikuru rya Bujumbura ni ijya leta ijana kwijana sijya Fablice mu nyumve neza urabyumva na Fablice afise ishiramwe gitwa Ubaka Nation Group Ubaka Nation Group niyo yahawe contrat niyo yahawe kontra yo kubaka rijya soko rya Bujumbura no kurondera amafaranga yo kuri finance avyumva nama nivugira abarundi ati bikunza abarundi boshimiye kuko ntibyari bibujije ko inyuma y'iyo kontra cagenda Shelter Africa canke Bank of America canke aba investisseurs bava muri Ghana canke muri Canada nkababwira ati miliyaridi 500 inyuma y'imyaka 2 nzunguke miliyaridi 1000 ce nkubita ku mufuko ce nanje nibere umugwiza atunga ati nanje nibereho sivyo ako kubera ari umugambi w'Imana nahisemo kuvuga oya bica bisigurika ati rero rya soko rikuru rya Bujumbura ryubakwa kandi rikongera rikexploitwa na Ubaka Nation Group mugabo surveillance yaryo ni leta kubera iki leta niwe nyene rikijya kibanza niwe nyene rijya soko nabijya turiko turabumurayo byose bijya n'ivya leta twebwe turiko turarondera imbuga igaragara hanyuma cya kigega cha One Africa Investment Fund naco nico gifinansa wa mugambi rero ngira urumva structure yubatse uko abantu rero novuga ati bien sûr nkuko babivuze ni mu nzira yo gutahura mugabo cyane abantu baguma bavuga ngo apere d'offre ngo biki nibi ibi biri muri cadre ya PPP private public partnership avyo ikongera ikaba rero muri development ya BOT build on transfer bisigurika ati jewe Fablice nashizeho iyi system si jewe nashizeho system y'ikigega n'ubwa mbere bibayeho mu Burundi hanyuma twese nk'abarundi tugira dushiremo imitahe dushiremo amafaranga hanyuma ico bisigura nuko rya soko rya Bujumbura tuca turi finance nimba ari miliyaridi 500 turi finance hanyuma inyuma y'imyaka kanaka twisubize twongere dukuremo inyungu tuce dusubiza leta tuce twigira hari umuntu azotanga amafaranga 1,300 none umuntu azotanga miliyoni 300 correct wewe abantu akunguko bazokurayo kaza bakameze gute kuwatanze make no kuwatanze menshi umugenzi kuwatanze menshi muri bibiliya bavuga ngo ivyo biba n'izimbura umuntu wese ica biba n'icazimbura rero nkavuga ati umutahe ni 1,300 mu marundi umutahe mu madolari ni 103 bisigurika ati rero inyungu nyezina ni kuri iri soko rikuru rya Bujumbura nico gituma turiko turahamagara abantu benshi baza bavuga ati nje kugura umutahe mu isoko rikuru ntibazi ko ari nikigega ko bazojya kurusha mu kirundi bavuga imvunga ngo gupfa bandi nkavuga ati rero
iyo inyungu yo ku isoko naragize estimation ndabona ntituraheza kubyiga kuko mwibuke turiko cleaning ikibanza hanyuma tugira ama étude d'iso tugira ama dimensionnement tubone kubona the final cost n'umwanya tuzovyubaka mugabo nka Fablice mu vyiyumviro I estimate ndibaza ko ndizeye ko bizokogwa musi y'imyaka 5 nka myaka 5 vraiment yozorenga kandi ndabona yuko bitazorenza miliyari niyo byorenza yo bari make nk'imiliyari 500 which means rero fataza miliyari 500 zijya nyubakwa harimo ama complex ama shopping mall atanu harimo n'inzu igeretse 50 izo nzu zose cyangwa iyo place yose nijo gituma yitwa plaza ntituzoburi miliyari zirenga 5 dutora ku kwezi fata wanashaka miliyari 500 ufashe miliyari 500 ukagaburira miliyari 5 ucuronka amezi 100 ayo mezi 100 ni imyaka 8 urumva aho twafatiye ku kiba hejuru cyufata wewe bya bihumbi 103 byawe mu myaka 8 biragarutse ucufata imyaka irenga 40 uri kuraronka inyungu ro ku nyungu ya nyezina mugubu byaryoshye kuko nk'ubu nka Banko na CRDB ku bwanje ndazita ko ari transit bank kuko ku mategeko y'ibigega amafaranga abikwa n'uwo bita umu custodian bisigura kati umunyezamu y'amafaranga yose turiko turatanga azobikwa n'umunyezamu which means bari muri transit kandi kuri security y'abanyamitari muri izo transit account hose hari block uno munsi juru ryo koroka umugambi ntube uko mwatanze amahera yanyu mwe yasubizwa kujyanye n'ijana kwijana ubuhomba ni Fablice kuko urumva nijewe mu promoter nije mu sponsor nimba ari ikaramu nije ndayigura nimba ari kashe nije ndabigura sinja kubigura mu mafaranga y'abanyamitahe mpaka inzego zose zikingiri inyungu z'abanyamitahe zagiyeho ivyo navyo bigira wanashaka bihere biziguri kati rero muri ya transit account ubu muri Banko ubu muri CRDB nababwiye ata amafaranga rero jewe nabo turi kumwe bamaze kuyatanga tuca tuya plasa ku mezi 3 tuya plashije ku mezi 3 baca banyemerera ibici 8 kwijana biziguri kati wewe watanze ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi mu mezi 3 wa mutahe wa uzoba wagiye ko ibi wimire urumva watanze miliyoni 100 hazoba hiyongereye ko imiliyoni 8 urumva rero ubwo bwose na mugabo rero ico kiringo ciyo plasma kizohera ku tariki 16 z'uku kwezi which means muri December muri uku kwezi kw'icumi wewe uji imbere yaho ivyo bici 8 kujana uzobironkako mugabo uji nyuma y'iyo tariki ivyo bici 8 kujana ntuzobaze ego turangirize kuri iki kintu Fablice mu byukuri diaspora yahagurutse ikirakora ibikorwa bitandukanye hari mbere n'inyubakwa mugiye kwiyubakira hano mu gisagara cya Bujumbura ya nyubakwa urayizi uburongozi bwa diaspora ndabuzi ndabishigikira biri ku ruhande rero ijya nyubakwa yoba yaravuzwe jewe bijya ndabibona nk'ubundi wari we wese jewe ivyo nzi nibi ndiko ndasigura rero bikaba ngombwa ko aba diaspora duterera na jewe guterera ni normale ni mu diaspora ndashigikira iterambere mugaba abantu batahure neza yuko jewe ivyo nkora nta link hari hagati yanje n'uburongozi bwa diaspora uburongozi urumva n'abarongozi wanashaka nasigure kuri iyi kamera hari abantu bakunze kubona iki kigega ntimubyitiranye na leta ibi ni privé ntagira umuntu azoza avuga ngo ibintu ni bya leta oya this is a private business natsoze ya kino kiganiro akajambo kanyuma Fablice kurangura byinshi mu byukuri ushobora ini televiziyo yabwa cyane cyane n'aba diaspora bagenzawe akajambo kanyuma mu byukuri urakoze jewe icyo navuga ni cyuko bivanye kuri uwo mugamba abantu bose nabonye ko twamaze guhaguruka wo gushira imitahe muri iki kigega kizofinance imigambi itandukanye so umugambi mukuru so umugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura gusa oya mu misi heze twari mu nama ya diaspora mukuru w'igihugu niwe yavuze ati basi ba diaspora ati basi egeranya 50 miliyoni $.
mwigirire zine yo guhingura ubutare ibyo byose urumva yuri kurumva ibyo je kuri jewe nk'umu businessman mbona opportunity mu terambere ry'igihugu no ku terambere ryacu twese rero nkavuga ati ubumwe bwacu nizo nguvu zacu ikindi naco gikomeye ni cyuko iki kigega kizofinansa imigambi itandukanye si umugambi nico gituma kuba muri iki kigega ni amahigwe manini ya cyane kuri wewe hanyuma ikindi novuga ni cyuko kubera abantu usanga bakeneye insiguro zitandukanye jewe Fablice niyo bo baraba diaspora bari muri Amerika muri Australia muri Inde bashatse ko nza kubasigurira nimba ari community nimba ari umugwi bapfa kubara abantu nkeka barenga nka 30 gusa cyangwa 50 bavuga ati dukene bacangira invitation ubwo nyene chance urumva rero aba diaspora ntimunze muvuge ngo ntimwamenye canke ngo nta information mufise izi dusigura munyugwa good mutanyugwa naho turi play kuza kubasigurira yego cyane Fablice tugushimire cyane ndabashimiye gose yaitse karo dasanzwe kuba twakwanye iganiro na Fablice Manirakiza twamusanze ku biro vyiwe kuri Ubaka National Group turakumbure kubaha address ya hasanzwe korera abazo bamukeneye canke bakeneye gukorana nawe bashobora kuvyumva urakoze muri Ubaka National Group nahi Bujumbura dukora ngaho imbere ya Mercedes officier mugabo ama contact yacu abatari bake barayafise mugabo igikuru wo bayipfuza iza kutuvugisha canke kubona aho dukorera agenda kuri www.ubakanationgroup.com address ziriko information zose nivyo dukora biriko namazu ari available ariko urumva rero that's a one stop address hano ni kuri Dicobu TV natwe mushobora kudutora ku mbuga zitandukanye turi kuri YouTube turi kuri Facebook no kuri Instagram je nitwa Emery Nimba